Arsenal mukinyi wabo William Saliba grand défenseur mwenyewe Gabriel araja kumbogita kabisa. Azko iyi parcours ya Saliba ntayo ubwo nkiyawo mutiti Unasinda kubasa. Ariko mama maramaza constate kintu cyuko umuntu umukinyi umenga niye babaye. Soka mu kibuga umenga nakaruga twaye. Buri ukazona umukinyi basohoye agenda arasike tangiza bikoreye. Uzumva ngo nyuma y'indwizibiri aragarutse ariko ukabona umukinyi yicaye ata muntu bagiraniye contact. Wenye nubwo yakicarika. Yabwiye ngo Mondo Fini. Umugongo wanje urahasigaye. Biraheze. Iriya match uziko yicaritse nkabona ko twari kujya n'ikindi gitsindo muri mpira ya office atabusha amaguru hagati zabona ricaye. Je hariya nanje nabona ati none nk'ubu ko Saliba bazo batagiza amahera mu hotel Ivan Barton mpira cyabugarika maze ko nayicaye. Yaciye amanika amaboko muhagarikiza cavuza sifru. Muhagarikiza nabundi atavugije sifru yari. Hariya agupapuro umupira bagatereka. Saliba rero ngo agiye kubera muri equipe Arsenal birumvikana ko igombe cy'isiko cyaraheze hagati y'amezi 4 na 5. Equipe Arsenal ni uri urumva yaritunze ubugarizi bwa Saliba na Gabriel Magarahesh baraja ku isoko cyangwa Mikel Arteta arafite izindi alternative ya muri la defense yiwe asanga ni mu mugwi wa Arsenal. Kinyamakuru equipe nco cavyanditse ugiye kuraba bavuga ko agiye kumara hagati y'amezi 4 na 5 nyuma yuko azokorerwa operation vyanavuzwe cyane n'imbere y'igikombe cy'isano muravyibuka ariko tukabona ama match amiko agaragara tangura mondiale imbere ya Senegal arimwo bazi imbere ya Iraq arimwo imbere ya Norvège arimwo tubona knockout stage abafaransa imbere ya Sweden Saliba arimwo donc tukabona gumakina ariko kuri match ya demi finale y'aba Espanyol tubona birangiye Saliba yisabiye gusohorwa mu kibuga uno munsi rero wo kumva no makuru na bon samakuru meza ku bafana ba Arsenal ariko kandi nanu bavuga ngo ni gute habaye gufata risk kuri Saliba kuko Coupe du Monde ishobora kuza rimwe muri kariyeri yawe witwa umukinyi ico gituma Saliba yagomba gukora ibishoboka byose bigishoboka kawutera n'icizera agirwa muri equipe de France abantu deja baravyibuka uburyo Saliba rimwe na rimwe habaye ama brand over ibinyamakuru bikaniga bavuga ati ni gute umugabo yitwa Desha tarabona ubwiza bw'umugabo yitwa William Saliba. C'était muri Euro je pense muri Euro ya 2024. Yeah, c'était en 2024. Euro ya 2024 yakinyo abantu bose bavuga ngo ni gute ukonvoka Saliba mugabo Saliba taraba indiscutable kandi ari mu defenseur mwiza dofise nk'abafaransa. Wanashima je tureka abafaransa ari mu defenseur mwiza regisi fise. Ko Saliba no musaramaze yaramaze nk'imyaka 2 ari mu defenseur. Iriya myaka Arsenal 3 yabuze mu igikombe. Yeah. Nemeza ko Saliba mfashe ku kintu novuga jewe nshobora gukonta ko nk'umu defenseur mwiza ivyikombe bitaroyemo. Individuel mayara ahari. Ya naho rero vuga ngo peut-être Saliba rafise impamvu yatumye yemera gufata risk akumva ko yokina igikombe cy'isi naho barabaye communication entre yiwe canke entre abaganga ba Arsenal ba Equipe de France decision yakagombye kubiyo gukina igikombe cy'isi kuri Saliba ahubwo rero ni kwiyumvira ngo Arsenal nayo nyuma yuko umukinyi akoze ibyo abona ko mu ndoto ziwe yifuza gushikako kandi atategerezwa kureka ngo birengane bikaba rero bisize hariho gravité canke hariho situation yagomba kwisangamo ituma Arsenal imubura ubwo Arsenal iraba gute Arsenal ndayifata nka equipe bwa mbere Saliba nasubirizwa nko kubura undi mukinya komeye muri equipe yawe dufate nk'uno munsi equipe ya Real Madrid murabona ugiye asiragora inzibuze umugabo yitwa Eder Gabriel Militao nyuma y'iriya saison ya 2022 ni nka Liverpool yabuze Van Dijk nka Liverpool yabuze Van Dijk muravyibuka gize repti de Gama Croisé uyiga uburyo ugomba kubaho ikijanye n'aba defenseur ni bazaka mu secteur Arsenal ifisemwo abakinyi benshi kandi beza ariko batarimo uwa Saliba rero nka equipe deja mbori iri muri challenge yambe yo kubaho igomba gutangura ikonvenka ko iki gikomba ari Grevisse kandi navise amahirwe yo kwiyongera ikindi igomba kurondera uburyo buri efficace isubiriza Saliba kuko ni nyuma y'amezi 5 dufata igice ca mbere cazo wageze sivyo mu gice ca kabiri ca saison Saliba nazogarukira kuri ya rythme peut-être uri kuri rukusumba nk'amanota 2 City canke Liverpool canke ndi agomba kuzogaruka progressive mfata ko bivanye na ari equipe zo kiragira mfata ko ushobora no gutangura gutegura ukavuga ngo Saliba ni yaza akaba mwiza muri wa mwanya wo kurondera igikombe izo ari Valera ajute mugabo nataza iyi saison ndayitanguye gute ntafise Saliba canzo yamo gute nafise Saliba kuko nizo weskizi tuma Arsenal utarondera igikombe ko Arsenal musifise point gusumba izindi equipe zose yo gukonvenka umukinyi nka equipe ifise igikombe mugabo no musiki isoko gigura nigurisha ko arakwega ibire hari n'ikindi kintu cuko dufise uburyo bw'abakinyi benshi bagabanijwe urugero bari beza mugabo imvune zikabagabanya urugero
nakwibutsa Hazard nuko meme wanashimeka tuvuye mu mwaka uyu mwaka wa Arsenal Yeah. ni umwaka Arsenal yabuze Saliba gusa umundi mu defense w'umuvanga muri Ajax cyane kuko Magalhaes yagize imvune rimwe nyuma yo kugaruka impeccable rero sanga Saliba kenshi niwo mu Ajax Arsenal yabura no kuvuga ko nimba harabaye slago kuko ekipe yatuzwe n'uburyo bugarira ndavuga ekipe ya Arsenal mugabo kandi mu mwaka yagize ikibazo cy'abadefense turetse Saliba muri Ajax n'abaratero aba Timber aba Ben White aba Carafiori abakinyi batandukanye ba Maris Kelly bose urabona ngo kera umwanya munini yamaze kuri bench guzumba kumara kuri bande touche urabona ngo defensivement hari abakinyi equipe Arsenal yabuze wabona ngo bakeneye harimo n'uyu mugabo yitwa Saliba rero nimba urabaye muri izo sirago zo guhengeka uhatora Mosquera na kino kinyi Espanyol cavuye muri Valence kica ni Mosquera na Incapi ni Mosquera mu Espanyol hamwe na Incapi nyene baraza barakudepana bisobanura ngo nushobora kwizera uri Arteta ni muri buri gushobora gutangura umwaka uziko babiri wawe weza utabafise ijana kwijana rega kandi umenye ngo Magalhaes havamo hariyo matiti tubona afise mugabo kandi nawe nyuma yo gutakaza Champions League akacagira na Mondial mbi muri Brazil hari gihe ashobora kugaruka mental hari gihe ashobora kugaruka mental mu mugari wawe atarise ku rugero twatumwitize ko nawe tubona umengo sinanono tunavuga ko byamafexe kuko nyuma yo gutera tiro nyuma muri UEFA Champions League yisanze muri Mondial nimwe makiyora ngo bakoze amakosa menshi defensive bavuga byakuze yari afise kwa Arsenal nigeze azigira muri equipe Magalhaes edi ibintu rero mentalma bishaka kumuga udafise Saliba udafise Magalhaes I don't know sinzi uburyo ari bugaruke Arsenal bivuga bitigira iki bitaza kutashe tuzi ko nubundi rega secteur defensive imwe muri point bashura kwinjira na saison ni nubukubizi bwa secteur defensive secteur defensive déjà Landry batanguranye nuzenya wenyine mwitwa ko bakomeye physiquement batanguranye Mosquera Magalhaes ni Mosquera na Incapi na Ricardo Carafiori nawe nyene ni sometimes agira amapepe physique ayo makinga ategeza kuguma Carafiori Ben White n'umugabo witwa Julian Timber abo ni bamwe mu bakinyi na konta ko fresher yabo physique ubona ko yamite yamakemba mugabo urabona ikintu cambere haza no kwereka uno munsi jewe ndemera iyo equipe itunze effectif yagutse kandi y'abakinyi beza uzi ngo absence ya naka muri direge kingana gutya mugabo nari namaze kumuronka agakarisha uwambe umusubirira nzo resist mbona musi tugire dutangure saison rotenant du titre wa EPL abuze un élément danger buriya Magalhaes sino harira mu mwaka weze Magalhaes yabaye mwiza gusumba Saliba mugabo hariho dekano uvuga ngo ziri ari nk'ari bitangaza nka kumwe turavuga ku bijanye na Ballon d'Or Magalhaes mwiza iyo ndamubonye ndatangara gusumba Magalhaes iyo nkorera ibitangaza vy'amabara kwa ko yadi akigarutse kavuga ngo uburyo yahushije penalty mu rukino rwa Champions League bishobora kuba vyamwafexe ku nkino z'igikombe c'isi ihibambe mu gikombe c'isi ku rukino rw'Abayapani yanamerita gutogwa nk'umukinyi yaranze urukino mugabo Magalhaes ni wa mu defenseur vuga ngo l'absence y'umugida umwanya Magalhaes yo guhemukira rero William Saliba n'imyaka yiwe mike yamaze kugira maturité avec leadership ashobora kurida umugabo musumba nka Magalhaes yari ko arida umugabo musumba mu ikombe c'isi yitwa Upamecano ukona ngo afise umutima rugabo ararinda rero iyo maze ko umukinyi nk'uyu muri equipe ukacuna kubitira ku kintu c'umugabo yitwa Declan Rice buriya nawe nyina amagara yiwe arimwe amakenga wisanga Arsenal yakagomba kuja ku isoko ry'igura n'igurisha n'ubundi iriya Mercato Tottenham yakoze umugabo witwa Jean Paul Van Heek iriya Arsenal yakagomba kuri yayikoze kubera ko iyo haje gutwara igikombe n'ubundi ugaruka abantu bazi ngo ni wowe ufise inguvu garuka rero twereke biriya batweretse mu mwaka weze kutabitomboje ukagaruka ugakonvenka mugabo William Saliba no munsi absence y'amezi agira kuri 4 canke 5 canke narenga kuko imvuna aho tuyibwiriwe se mpaka bari hikirira wisanga office Mosquera kuko hari aba defenseur bose asigaranye
benshi n'abasenke magara yes Inkapia dakinye iruhande aza yomukinisha muri axe nk'umusenke na Ricardo Carafera dakinye kuri gatatu yokina nk'umusenke bivuze ngo ufiza abaxiere babagoshe benshi gusumba kuko umudroitier umusiganye rukumbi yitwa Mosquera Timbere rero mufata nka nimero 2 vyaraze uko uyu mugabo avuye kwa Brighton w'umwongereza Benjamin White aboneka rimwe nko mu mezi 5 urumva no rukimwizera ko absence ya Saliba Arsenal igomba kuzoyisavura noneho vyari vyoroshe handi tuvuga ngo bricolage bafize umukinyi mbona ngira sinzi nko mwigore Declan Rice yona muteretse rimwe na rimwe mu kwidepana ariko nawe amagara yiwe rimwe amakenga aba yasohotse ku munsi ibi binyereka izi mvune Saliba yagarutse nyibutsa Samuel Umtiti Barcelona yarekuye Umtiti 2018 aja mu gikombe c'isi ari mu defenseur yaka ariko agarutse agira imvune imwagiza career yiwe yose William Saliba rero amezi agati y'ane n'atanu tutamubona muri equipe yitwa Arsenal no kwenda tukaraba kuko arazagaruka deja champion igeze hagati muri equipe yitwa Arsenal hafi phase retour no kurindira tukaraba kuri William Saliba